hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisa vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Mu buhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Lucie Kabera hamwe na Ingenieur Egide Mwemero. Turabaramukije mwese tubaha ikaze mu kiganiro muri Burundi cyo kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu umwaka wa 2021. Duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Amashirahamwe Onatel na Regideso hagiye gushigwa mu minwe y'abikorera utwabo. Muri kino kiganiro murakurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiriza abakozi bayo mashirahamwe ko ari bo bayahombeje. Mu gisata c'umutekano ibiziga bibandanya bitogwa mu duce dutandukanye tw'igihugu. Kuri wa gatandatu hari ibiziga bibiri vyatowe ku nkengera z'uruzi Rusizi muri commune Buganda. Mu gusoza naho urukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka uheze tubashikiriza ivyaranze ico gisata nyene c'umutekano. Mukanya idonido osangwa ikaze. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'umutekano. Ibiziga bibiri vy'abantu vyaratowe ku nkengera z'uruzi Rusizi kuri wa gatandatu ku mutumba Nyamitanga commune Buganda intara ya Cibitoke. Abo bantu bikaboneka ko bishwe bacumiswe imbugita. Ivyo bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu begereye ugo ruzi narijya haguma hatogwa ibiziga vy'abantu bicwa bagatabwa muri Rusizi. Idonido na Marie-Ange Irakoze. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2/0 umwaka wa 2021 niho hatowe ibiziga bibiri kuri transversale ya 4 ku mutumba Nyamitanga zone Ndava ni muri commune Buganda ku nkengera y'uruzi Rusizi. Nkuko amakuru dukura aho Nyamitanga abimenyesha, ikiziga kimwe cari c'umugore ikindi c'umugabo biboneka ko bishwe bacumiswe imbugita. Aho ivyo biziga vyari biboheshejwe impuzu hari n'amaraso. Ayo makuru amenyesha kandi ko abo bantu boba baje kubicira muri ico kibanza mwijoro ryo ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera naho nyene hari bindi biziga bibiri vyari vyatowe kuri transversale y'indwi kuruzi Kaburantwa. Naho nyene hatowe ikiziga c'umugabo n'ic'umugore. Ku munsi w'Imana w'indwi heze naho hatowe ikindi kiziga kwibarabara rya gatandatu muri zone Cibitoki ku nkengera y'uruzi Rusizi nyene. Uyo nawe vyagaragara ko yishwe acumiswe. Abanyagihugu bakavyagiriza igipolisi n'imbonerakure na cane ko imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zidashaka ko ayo makuru amenyekana. Ivyemezwa n'abanyagihugu ko izo mbonerakure zibasanga mu mihana zikabihaniza kugira ico bavuga kubijanye n'ivyo biziga. Ibiheza bigatera ubwoba abanyagihugu kubera ivyo biziga bidasiba gutogwa mu ntara ya Cibitoke. Uruganda rwa RPA twarondeye Karem Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke ngo agira ico ashikirije kuri ivyo biziga biguma bitogwa mu ntara rongoye, ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Turagukengurukiye Marie-Ange Irakoze. Tugire ko n'igisata c'agateka kazi na muntu umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uriyamiriza gatotezo kariko gakoregwa umukenyezi Pascazimba Rushimana wo ku mutumba Monge commune Ntega intara ya Kirundo. Liliane Igiraneza ajejwe igisata c'amategeko muri uwo muhari yibutsa ko itongo ry'umuryango ridashobora kugurishwa umwe mu bubakanye atagishijwe inama. Itegeko rigenga ingo n'imiryango mu Burundi mu ngingo yaryo 126 riravuga ko abubakanye atanumwe afise uburenganzira bwo kudandaza amatungo y'umuryango, aho harimo amatongo, inzu n'andi matungo, mu gihe batavyemeranije ko bose ngo bongere batere gikumu ku masezerano y'ubuguzi. Rero mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi tubona yuko Pascazia mu kwiyamiriza igurishwa ry'itongo ry'umuryango yari yubahirije amategeko, kuko amategeko arabimurekurira. Nta mutware n'umwe muri bino bihe vya none tugezemwo
atazi ko umwe mu bubakanye ataburenganzira amategeko amuha bwo kugurisha itongo ry'umuryango canke ayandi matungo y'umuryango batavyumvikanye ko bompi n'uwo bubakanye ko bongere batere ibikumu ku masezerano y'ubuguzi. Uwo mugabo wa Pasikaziya Mbarushimana mu kugurisha iryo tongo ry'umuryango wenyene atabimenyesheje cyangwa agisha inama umukenyezi wiwe yarahonyanze amategeko. Ubwo buguzi rero ntibugira ifatiro, ubwo buguzi bwabaye amategeko ahonyanzwe. Pasikaziya Mbarushimana afise uburenganzira bwo kubwiyamiriza. Pasikaziya Mbarushimana yaranemeye yuko yosubiza amafaranga umugabo wiwe yari amaze kwakira naho atazi ico yakojeje. Gufungwa kwiwe rero n'agahotoro bivanze n'agasuzuguro n'ihohoterwa ritagira izina n'insiguro ko nta caha na kimwe yakoze. Ivyo yakoze yarabifitiye uburenganzira. Umuhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi tuboneyeho n'akaryo ko gushimira uwo wese na cane cane abakenyezi bagenzi we bo ku mutumba Monge bahagurukiye icarimwe bakiyamiriza iryo totezwa rikabije ririko rikorerwa Pasikaziya Mbarushimana umubanyi wabo mugenzi wabo. Twebwe rero mu muhari dusaba yuko amategeko akurikizwa, Pasikaziya Mbarushimana akarekurwa buno nyene atakirinzwe gusabwa. Pasikaziya Mbarushimana apfungiwe kuri Brigade Ntega kuva ku munsi wa 4 igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka uheze 2020 ahogwa kuba yaranse ko rimwe mu matongo bahora barimamwo rigurishwa n'umugabo wiwe. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Tubandanirize ikiganiro humura Burundi mu gisata c'intwaro. Inyuma y'umushikiranganje wa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije nawe nyene abakozi b'amashirahamwe Regideso na Onatel ko aribo bahombesha ayo mashirahamwe ya leta. Mu kiganiro aherutse guha abanyagihugu, Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ayo mashirahamwe agiye guhabwa abikorera utwabo, abakozi bayakorera nabo bakirukanwa. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yaranagabishije akozi baserukira abandi bazohirahira ngo hari ivyo babaza. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu kiganiro yahaye abanyagihugu kuwa 30 Kigarama 2020. Hariho amashirahamwe ahomba Regideso na Onatel bajya abenegihugu nababwiye nti aha mwebwe murazi yuko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko biba abanyagihugu gute. Abenegihugu bashize umutahe muri iryo shirahamwe kugira ngo riborohereze, bafata amazi n'amatara bayaha Regideso bati wewe ubitunganya ku neza ya twese, kandi aya mahera abari mwinjiza abari yo nyene leta izocikoresha kugira ngo yungure n'ayandi mazi n'abatararonka baronye. Batwaye amazi n'amatara vyose acabigira gwabo. Abakozi ba Regideso none amahera bayashirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplanto nibo bayarya. Nukuvuga n'umugu wagiye hamwe ucudutwara amatara n'amazi barabitwiba. Jewe nababwiye ko butugira tubifate ibintu vyacu tubitwara amatara n'amazi tubirondere indishira hamwe tubiha. Hanyuma nabo bace bataha none ntivyabanani. Aha rero woza wumva mvuze uko ngo sendika ziciye zitonda. Izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yacahaje. Yabene gihugu wajenjeje kuburanira abene gihugu. Izo sendika nizaza nzozibaza. Ubu rero namwe murimwo kuko mubayariye murimwo nta matara n'amazi vyanje. None sivyo bananiwe nibamenye ko n'umuplanto wo muri Regideso yananiwe gushika kuri deje bananiwe. Ntayindi nyisho notanga Onatel mwaravyumvise ndayivuga riyashihamwe rya Onatel wofata bajya deje badafe ba commercial uti ndayibagabiye Onatel baca bahomba. Ubu rero ko twebwe twabahaye bijya bintu vyose tuti dutunganirize bizane inyungu ku bene gihugu ko vyabananiye nabo nyene dufata bijya bintu vyacu tukabitwara tukarondera abandi tubiha bace bataha. None uwundi muti mubona ruwo novuga yuko rero ujya mu wabagize Onatel baratwivye twebwe ntacyo tubabona ko ntacyo ko bananiwe tuzoca tubifata tubiterure tuce tubiha abandi babidutunganiriza. Aho sendika yo citonda nk'ubu ngo murabitwaze nabo nibabanze baduhe inyungu. Iyo sendika niyo tuzoca dufata. Ahubwo rero turabonye ko ariko mwe mukingikira bacabivye nimwe mwivye nabo tubafata. Naho umukuru w'igihugu co kimwe n'umushikiranganje we wa mbere bagiriza abakozi bayo mashirahamwe ko aribo bayahombesheje. Abakozi bayo bo bamenyesha ko mu batuma badakora
batuma bakora nabi harimwo leta ibaheraniye amafaranga menshi cane. Mu bijanye no bukene bw'ibinyobwa vya Brarudi burigaragaza mu ntara ya Rutana kuva mu mpera z'ukwezi turangije. Abanyagihugu bo mu Rutana bavuga ko nibibonetse usanga bizimvye. Emmanuel Ndayishimiye. Ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bwatanguye kwibonekeza kuva ku wa gatatu w'indwi turiko turasozera. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana bavuga ko n'ibinyobwa bibonetse usanga ari bike. Ni ibinyobwa vyose kuko aho bisanga kuri nta giciro bigize bihinduka mugabo icabaye nuko vyabuze nyene burundu nko guhera ku munsi wa gatatu ku mugoroba ku Gitaba hari mega nta nzoga n'imwe yari hari izo nazo zishika ku Gitaba bazikwiragiza mu makomine yose agize intara ya Rutana. Bamwe mu badandaza bo mu Rutana basaba ishirahamwe Brarudi kubaronsa ivyo binyobwa kuko urudandaza rwavyo ariko rubatunze. Remi Ndayishimiye ajeje gutanga amakuru mu ishirahamwe Brarudi ntaco yashimye gushikiriza kubijanye n'ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Brarudi mu Rutana. Urakoze Emmanuel Ndayishimiye. Tugire ko n'igisata c'ibidukikije umusozi Mukinya atamuntu awubako ukora ku ntara za Kayanza na Ngozi. Ibidukikije kuri uyo musozi vyarahatikiriye bibangamiwe n'abanyagihugu bahegereye. Uyu munsi ariko abanyagihugu nyene bemeza ko hari utwigoro turiko turakogwa two kubungabunga ibiti bikiri kuri uwo musozi. Eloge Divin Remesha. Mu mugambi ewe Burundi urambaye umusozi Mukinya waratewe ko ibiti bitari bike vyakozwe mu ntumbero yo gusubiriza ibiti vyagiye biribwa muri ico gitara. Nete Burundi muri yakoze n'antuze ngo ndari Burundi turambara ivyo mu bisi byagiye gutera ibitanditse byinshi bare abanyagihugu bafise ibitungwa mu mitumba yegereye ishyamba rya Mukinya uwo musozi ngo niwo bahora bazeye ko amaragiro y'ibitungwa vyabo. Ivyo vyakogwa ku mpande zose z'uwo musozi utewe ku ibiti vy'inkaratusi. Ubu ntibahevye burundu ariko n'ababikora ntibabigira ku mugaragaro. Ntanga igituca kugahinga bazigaburira mu nzu bose n'obigatwara baribuza mu ngahomba hari abikora nk'ubusuma biyegeje indwara n'ibindi kabisamuka uyu munyagihugu yegereye iryo shamba ico yemeza ikorwa ku mugaragaro ni cukugwa ry'ibikoresho vyo kubaka. Igitara cyo ku musozi Mukinya ciyumviriwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950 vyakozwe n'ababirigi. Ibice 80% by'ico gitara vyegukira intara ya Ngozi. Umusozi Mukinya akaba ari isoko rikomeye ry'amazi meza mu karere urimwo ariko ukunze kubangamirwa n'abaci biti cyane cyane abaturira amafuru y'amatafari n'amategura kumwe n'abaturira amakara eka n'abakora imbaho. Hiyongera ko ubucukuzi bw'amabuye n'umusenyi. Ivyo bikorwa rero abahinga mu bidukikije bavuga ko bishobora kubangamira iryo soko ry'amazi meza. Bishobora kandi gutuma inkukura ibangamira isi ndimwa eka mbere hagashira gukurikira n'isenyagurika ry'imisozi bishobora no guhitana ubuzima bw'abantu. Abakurikiranira hafi ivy'ibidukikije mu karere barabazwa nuko mu bahungabanya ico gitara usanga hari n'abatware babifisemwo uruhara. Papa Keza we sa buryo wari hafi yego urazi kakagaze baduha kari mu guhera kandi aho ubona naragerageje uko nshoboye kose ndagakoresha neza ariko vyaranse kabari gake igamana yanje. Urazi rero gira nzi ndacishamo ncana inkwi uzozikura hesheri zoja kuzisenya canke nje guca ibiti amashamba niyuzuye. oya nukuri ntuzoje guca ibiti urazi ko babitubujije. Guca ibiti bidasubirizwa ni bimwe mu vyonona ibidukikije. Biswa ndeka mbona n'abandi ko babigira. Ekaye iwoca abonona ngo nuko abandi ari bononye abononye bariko barabikora urababuza. Hama ibijanye na gaze navyo nzoja kubwira bajya bashefu bayiduha ko ari gakeya bongereze basi. Imbere
Imbere gusozera ikiganiro muri Burundi cuno munsi tubashikirize ibikuru bikuru vyaranze igisata c'umutekano mu mwaka uheze 2020 mu Burundi haribonekeje umutekano muke ahanini ukaba wavuye ku bitero vy'imigwi y'abitwaje ibigwanisho hambavu y'ivyo bitero byaragaragaye ko n'ubwicanyi butagira izina bwagumye bwiyongera kuri uwimana RPA iragaruka rero kuri ivyo bikuru bikuru aho n'abatumire bacu baca badushikiriza ico biyumvira ku bwicanyi bwiyongera mu gihugu n'igituma leta itabuhagarika. Clovis Niyonzima. Umutekano mu gihugu ni kimwe mu bituma ubuzima bw'igihugu bugenda neza haba mu bijanye n'intwaro, ubutunzi, imigenderanire n'ibindi bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Mu makuru yaranze igisata c'umutekano mu Burundi tuza kugaruka ahanini kukungene umutekano wari wifashe kuva mu ntango z'umwaka wa 2020 kumwe n'abatumire bacu tukaza kandi kurabira hamwe igituma hakugabanuka ubwicanyi bwagiye buriyongera. Abatumire baranashikiriza ivyiyumviro vyabo ku gacerere ka leta itigeze igira icikoze mu ntumbero yo guhagarika ubwo bwicanyi. Abatumire bacu ni Nadine Niyibigira, umuhinga n'umushakashatsi ku bijanye no gukinga ububisha no gutanga umuco mu gihe bwabaye, na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze. Nico ryanje ryatwese nico ry'abanyagihugu. Ndongeye kubaha ikaze mu kiganiro kigaruka ku makuru yaranze igisata c'umutekano umwaka uheze w'2020. Ariko imbere yuko duha ijambo batumire, reka mugenzanje Eloge Divin Remesha abanza agaruke ku bihe bikuru byaranze uyu mwaka uheze mu gisata c'umutekano. Mu mwaka twari dusozereye 2020 abarundi nta gahengwe baronse mu bijanye n'umutekano. Abantu babandanije bicwa, imico itandukanye narigabwamwo ibitero n'imihari yitwaje ibigwanisho. Intara uko ari 18 zigize Burundi zarakozwe ko n'ubwo bwicanyi. Abo uruganda rwa RPA washoboye kumenya ko bagandaguwe muri izo ntara zose muri uwo mwaka uheze barenga 320. Intara ije imbere ni intara ya Cibitoke, abo twashoboye kumenya ko bagandaguwe muri iyo ntara ni 42. Abo bagandaguwe bari mu migwi 3. Bamwe bagiye baratorwa ari biziga mu nzuzi canke mu gahinga. Umugwi wa kabiri nabiciwe mu mazu yabo baturiwe. Aha twovuga nko mu makomine ya Kiremba intara ya Ngozi, komine Sare mu ntara ya Bujumbura, hamwe no muri komine Muyinga intara ya Muyinga nyene, aho hose ubwo bubisha bwakozwe mu kwezi kumwe k'umunani. Umugwi wa gatatu n'uwabaguye mu bitero vyakozwe mu ntara zitandukanye z'igihugu be n'abagandaguwe n'inzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa ngo bari mu bateye. Ivyo bitero bikaba vyakozwe mu ntara za Rumonge, Kayanza, Bururi, Bujumbura, Bubanza, Muramvya na Mwaro. Vyatanguriye mu ntara ya Rumonge mu mpera z'ukwezi kwa Myandagaro. President Evariste Ndayishimiye amaze amezi 2 ashikiriye ubutegetsi, bica bigenda bikurikirana muri izo zindi ntara. Izo ntara uko 7 zikaba zatewe mu kiringo kidashika ukwezi. Naho leta aho hose yagenda ivuga ko ari imigwi y'abasuma bagamije gusahura abanyagihugu, ivyo bitero vyemanzwe vyose n'umuhari Red Tabara. Abo RPA yashoboye kumenya ko baguye muri ivyo bitero barenga 50, hagwiriyemwo abasirikare, abapolisi n'imbonerakure bafadikanya kugwanya uwo muhari Red Tabara. Kuri ubwo bwicanyi bwagiye bwibonekeza ku bwinshi mu bice bitandukanye vy'igihugu, Nadine Niyibigira, umuhinga n'umushakashatsi ku bijanye no gukinga ububisha no gutanga umuco mu gihe bwabaye, avuga ko ukudahana ivyaha no gukingira ikibaba abakora ivyaha ngo nivyo bituma ubwo bwicanyi bwiyongera. Umuntu aravye muri uwo mwaka wa 2020 urangiye akihweza ingene ubwicanyi bwagiye buragenda mu mwaka wose agera harura ibice uko vyagiye bigenda, narashobora kwibaza ati mbega ibituma byoshobora gutanga isiguro y'ubwo bwicanyi, ivyatumye ubwicanyi buba nibiye. Ku bwanje muri rusangi novuga ukudahana ivyaha, novuga binahambaye vy'ubwicanyi, indengerabutungane,
by'ubwicanyi novuga ubona yuko umengo harimo gukingira ikibaba abantu babikora ibituma vyakera mugabo atari kera cyane novuga yuko byoba bifitanye isano no guhana canke guhasha abantu badavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu 2015. Iyo tuvuze ibituma ntitwokwibagirana rimwe iyo mu kibano abantu maze kumenyera kwa kudahana kubona bisanzwe ikiziga gitembera ngaho ikiziga bataye mu ibarabara bakarengana ibintu byinshi bituma umuntu atakaza umuntu canke abantu batakaza umuntu. Ivyo navuga muri rusangi mu kibano aho usanga abantu bamaze kumenyera urupfu ugasanga hariho n'abantu batagitinya gukora ibyo batokoze kuko muri avyo bwicanyi bwakozwe haba muri uyu mwaka wa 2020 haba mu yindi myaka izi imbere novuga cyane wihweje kuva mu 2012 2015 gushika uno munsi urabona yuko abantu bica ubutandukanye kandi ubona yuko ikinya canke ubumuntu ugenda buhera mu bantu. Ivyo bintu byose birerekana yuko mu kibano haba haratakaye ico nita umuntu gituma umuntu ababara uwundi gituma umuntu atiyumvira umwanya munini mu kugira nabundi. Ico rero ni ikintu kibi mu kibano kuko gituma umuntu wese ashobora gukora ivyo atokoze mu gihe hariho uguhana uguhasha ababisha hariho gukingira abanyagihugu hariho kandi n'ubutungane novuga bw'ukuri. Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode yongera koko uretse kwiyongera ko ubwicanyi mu mwaka uheze avuga ko hahavuye haza n'ubundi bwicanyi butari bumenyerewe. Amenyesha ko bishobora kuba ari ingaruka z'imyaka iheze abakozi b'iperereza bica uko bigombeye ntibabihanirwe. Ikibazo gikomeye cyane kice kiza uravye byabaye mu mwaka uheze naka gacere k'abategetsi b'u Burundi ntibishobora kumvikana ingene mu mwaka hicwa abantu bangana nkuko bangana bagiye bicwa ukuraho kandi kubi biteye ubwoba abategetsi ntihagiye na kimwe bibabwira ntibamwumvire ko ivyo nyene bizava bitandukira ejo bagasanga bakereye abana babo bakereye abakenyezi babo bavyeyi babo ukabona abategetsi nta na kimwe bariko barabona agacerere ni kose umukuru w'igihugu yaragendeye intara zose z'igihugu yagiye avuga amajambo ntigeze acishamwe ivyo bintu gihagendera nk'intara ya Muyinga hari haraye habaye utwana twatuririwe mu nzu n'abavyeyi babo nta na kimwe yigeze avuga mu ijambo ry'iwe ico gihe ngo acishemwo ivyo bintu byari byabaye ijambo ry'ubuheze umwaka yivuze nta namwe wumvamwo ivyo abagiye baricwa ku buryo umuntu asigaye yibaza mbega uwo mukuru w'igihugu aha agaciro kangana gute ubuzima bw'umuntu mbega abagize leta y'u Burundi uyu munsi umuntu ubuzima bw'umuntu babuha akahe gaciro aha rero twese turahamagawe kugira ngo tubandanye gusemerera tubandanye kwiyamiriza ivyo bintu tubandanye kumvisha abategetsi b'u Burundi ko ivyo ari ibintu bidakwiye kubandanya mu gihugu ataho twogera ibintu bibandanije gutyo maze baza bikubita gashi babihagurukire hafatwa ingingo zikomeye kuri ibi bintu biriko biraba mu gihugu cacu. Kuko inone leta atacikora ngo ikize ubwo bwicanyi abanyagihugu irongoye. Nadine Nibigira asigura ko agacerere ka leta mu gihe hari hageze kugira ico ikoze bivaye ko muri abo bakora ububisha harimo abasanzwe bari muri leta nyene ariko badashobora gukomakomwa kubera ivyicaro barimo. Icyambere novuga yuko ari novuga ikintu gishobora guturuka ku gutinya k'ubutungane kw'inzego z'ubutungane kw'inzego z'inyamiramabi gutinya ababa bari muri ubwo bubisha ababa bari muri izo novuga ubwo bwicanyi ubwo bwizi bwa nabi kubera ko baba basanzwe hari ibyo baba bajejwe mu mabanga y'igihugu adasanzwe. Iyindi siguro ikomeye ya kabiri ari novuga ukudakora uko byategerezwa ko ubutungane hariho abacigwa imanza turibo bari bakwiye guhanwa kugira ngo bashobore kweza bamwe bababisha by'ukuri ariko baronke ico batanga muri ya maraporo kugira ngo berekane ko habaye amatohoza habaye n'ubutungane ku kibi canke ku mabi yakozwe mu gihugu. Aha mvuze mu nzego novuga yuko ubwo bubisha bushobora kuba burimwo abantu bo mu nzego z'umutekano aho rero no kongera ko inzego zijanye na shingwa inzego ntwaro iyo na zone harimo abantu babirimwo biba ari ibintu bigoye cyane gushobora kudadanura haba harimo n'ibintu bigoye cyane kuko ba bantu navuga mu muco
wa kabiri novuga inzego z'ubutungane abadashobora gukomakoma. Pacifique Ninahazwe amenyesha ko agaciro ka leta kadatahuritse agahamagarira buri murundi wese gusemerera no kwiyamiriza iyo ngendo y'abategetsi b'u Burundi kugeza bikubisa gashi. Ikibazo gikomeye cyane kice kiza uravye byabaye mu mwaka uheze naka gaciro k'abategetsi b'u Burundi ntibishobora kumvikana ingene mu mwaka hicwa abantu bangana nkuko bangana bagiye bicwa ukuraho kandi kubi biteye ubwoba abategetsi ntihagiye na kimwe bibabwira ntibamiyumvire ko ivyo nyene bizaba bitandukire byo bagasanga bakereye abana babo bakereye abakenyezi babo abavyeyi babo ukabona abategetsi nta na kimwe bariko barabona agacerere ni kose umukuru w'igihugu yaragendeye intara zose z'igihugu yagiye avuga amajambo ntigeze acishamwe ivyo bintu gihagendera nk'intara ya Muyinga hari haraye habaye utwana twatuririwe mu nzu n'abavyeyi babo nta na kimwe yigeze avuga mu ijambo ry'iwe ico gihe ngo acishemwo ivyo bintu byari byabaye ijambo ry'ubuheze umwaka yivuze nta namwe wumvamwo ivyo abagiye baricwa ku buryo umuntu asigaye yibaza mbega uwo mukuru w'igihugu aha agaciro kangana gute ubuzima bw'umuntu mbega abagize leta y'u Burundi uyu munsi umuntu ubuzima bw'umuntu babuha akahe gaciro aha rero twese turahamagawe kugira ngo tubandanye gusemerera tubandanye kwiyamiriza ivyo bintu tubandanye kumvisha abategetsi b'u Burundi ko ivyo ari ibintu bidakwiye kubandanya mu gihugu ataho twogera ibintu bibandanije gutyo maze baza bikubita gashi babihagurukire hafatwa ingingo zikomeye kuri ibi bintu biriko biraba mu gihugu cacu. Nino kuri kano kamo Pacifique Ninahazwe ateye abarundi bose ko gukebura leta kugira ifate mu minwe ikibazo c'ubwicanyi cabaye ndanse mu Burundi dusose ko iki kiganiro cagaruka ku bikuru bikuru vyaranze gisata c'umutekano mu Burundi muri uyu mwaka wa 2020 warayurangiye. Ndashimiye abatumire bacu, ndashimiye Eloge Divin Remesha yafashije kwegeranya iki kiganiro, ndabashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi naho butaha. Tugushimire na wewe Clovis Niyonzima kuri ico kiganiro waduteguriye kandi udushikirije nino ngaha duce dusozera ikiganiro muri Burundi cyo kuri no w'Imana igenekerezo rya 3 kwezi kwa 0 umwaka wa 2021 mwakoze mwe mwadukurikiye ndashimiye bagenzanje bamfashije gutororokanya aya makuru mwakurikiye ntibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza ndabikebanuye mugire ibihe byiza aho iwanyu. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.